Ok, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, dans une première partie, tu vas voir le dialogue, une immersion qui va te permettre vraiment de t'immerger dans la langue. Je t'invite à vraiment connaître ce dialogue. Ensuite, il y aura une partie importante de vocabulaire important à connaître, notamment au niveau des jours, des mois, comment ça se dit. Donc, c'est un vocabulaire vraiment important à connaître à la fin de la vidéo. Et en fin de vidéo, il y aura une analyse du dialogue avec merveille. Ok, imani shobora byose. Bite urakomeye? Jewe ndakomeye, nawe urakomeye? Nanje ndakomeye. Urahejeje gufungura? Yego ndahejeje. Uyu munsi uraza kugira iki? Ubwa mbere ngomba kuja gusenga, hama ca ngenda gukora. Yo, urafise akazi wewe? Urakora iki? Jewe nkora muri OBR. Aho ni vyiza. Jewe nta kazi mfise, ndi umushomeri. Wihangane mugenzi. Yego vyose no kwihangana. Imana izobikora. Sawa, ugire umunsi mwiza. Urakoze twese. Okay. Amezi agize umwaka mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nzero, Mutarama, Ruhuhuma, Gashantare, Ntwarante, Werugwe, Ndamukiza, Mata, Rusama, Gicurasi, Ruheshi, Kamena, Mukakaro, Nyakanga, Nyandagaro, Kanama, Nyakanga, Nzeri, Gitugutu, Ukwakira, Munyonyo, Ugushingo, Kigarama, Ukuboza, Imisi igize indwi mu guharura. Ku munsi wa mbere, kuwa mbere, ku munsi wa kabiri, kuwa kabiri, ku munsi wa gatatu, kuwa gatatu, ku munsi wa kane, kuwa kane, ku munsi wa gatanu, kuwa gatanu, ku munsi wa gatandatu, kuwa gatandatu, ku munsi w'indwi, kuw'Imana. Murakoze. Amezi agize umwaka mu guharura: ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu, ukwezi kwa kane, ukwezi kwa gatanu, ukwezi kwa gatandatu, ukwezi kw'indwi, ukwezi k'umunani, ukwezi kw'icenda, ukwezi kw'icumi, ukwezi kw'icumi na rimwe, ukwezi kw'icumi na kabiri, murakoze. Les points essentiels que je veux venir, c'est au niveau de la hedge.
Voilà, ejeje, il faut vraiment comprendre que c'est du Kirundi, mais en Kinyarwanda, on va plus utiliser kurangiza pour dire narangije. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que c'est une autre signification en Kinyarwanda. Voilà, ejeje, kurangiza, c'est pas finir. Narangije. Après, je voulais parler un peu sur le ncha. Ubwa mbere ngomba kuja gusenga, amancha ngenda gukora. Donc, c'est une action et Nchagenda, lorsque tu fais souvent une narration, quand tu racontes une histoire, ou tu racontes des événements successifs, tu vas utiliser Nchagenda. Bon. Donc, vraiment pour montrer cette notion de consécutivité des actions. Ok, dans le livre sur la route, sur la route du Kirundi, du Kinyarwanda et sur la route aussi du Kirundi et du Kinyarwanda, ces concepts-là sont vraiment expliqués.